Reka kwita muntu uzeye narakubwiye umuntu wese amukeneye ari ready kumutora gusa icyo nabasabye kanda subscribe ya divorce be free mugana navuze burya ikintu combabaza umunsi mimi kandi ave mimi ni wari umusore uko babisaba ansumba ntuzana umuntu nka Norasi kwe Noraske utaye Noraske we aba sinopagera noze burya umugore agutaye akaronka umugabo agusumba aho ndavuga nti vraiment no bantu bose bavuga ati yateye intambwe murabo no babango bari kumwe no amede wiwe ngo bose wiwe ngo ndiko ndirata vraiment tuvugana ukuri yabo uwo bose we naho bozana na bose cyeno bahemba muri uno mwanya nava umuntu amenye ivyo no munsi namenye vyejo mu ubwo buzi barimo arabizi yabo bose wiwe yaba nawe no bahemba none cyere gitwa mimi abati umugore w'igipfu muri muri abagabo bipfafa sinase kwa imwambika frame vy'ukuri sugufuka ko muri mimi hari nabwe nagende ejo nukuri kw'Imana ndahimana mw'ijoro jewe ntabwo bamfite shaka uruzi ukuntu yitoze ngo imisi mwabanye waranse no kumwambika impeta ngo haguma bamuresha yarayitaye kandi impeta cyo mumenya impeta si bo tuba twambaye nga burake kabiri ucifotojemwo nico baragipibiriye ngo umukinyi w'amafilm none umustar sangira igitenge na nyina umustar je nemera ni murambona abastar baba bafite ko nabwiko cyambe kuba umustar ifo ko ufise amafaranga ntabwo This is Flash TV, we shine to progress. Hello, tubaramutse kandi aho muherereye hose twizera yuko umumeze neza. Jewe nanje meze neza. Mumaze kumenyera nindi kuri yo Leonce Desan umusore abari karabidufashamo inyuma ya kamera kugira muronke amasana amasa neza nkuko bamwita best. This is Fresh TV 257 TV imwe rudende igushikiriza ibiganiro by'ubwenge ariko kandi ibiganiro byubaka societe. Kwakiriye umutumire novuga yuko adasanzwe aje beshi bamunyotewe na cyane ko agiye kutiyagira kuri byinshi byagiye bivugwa mwagiye muna bidusaba muri comment yuko twamuzana kugira byanka byakunda muronke umuco boss tubaramukije cyane aramukije mumeze neza cyane gose wabere umeze neza wabikoze type witafu ubona ameze neza ni bari kumubona tagahemo Imana ibereke cyubahiro aya ntagahemo karimbo nawe ariko badukurikirana barabibona ba dropping a comment babivuge okay so mushobora gutangura mwitondora neza na neza bariko baradukurikira ku mazina nitwa Niyongabo Jean Claude okay ndi umupapa okay w'abana babiri abahungu beza basanase cyangwa cyatuje ubundi barago beza basanase hagumeze nk'abandi ngo bihakana abana aya ndi umupapa kabisa w'abana babiri b'abahungu beza ndavuga beza n'abandi barafise beza ariko ndavuga beza banje nyene basanase bana ni vyiza cyane kandi ni ikintu kizima ndumva ko mwo mwabimenye kare mutera intambwe cyane n'umugisha n'amahirwe Imana yangiriye ubuntu kuko sinobihakana ndabanezerewe kuko hari bakuru banje bataragira ubwo buntu bwo kurongora cyangwa n'abarongoye ntibabaronke rero ndi fier kwitwa papa hajya ngo iyo umuntu amaze gukura cyane akaja nko mu ibanga ry'urugo kugira ngo nta kintu kiryoha nk'umwana nivyo mwe mumaze kumva ko kuri ibyo bintu mu bisanzwe nibaza yaba abagabo yaba abagore muga cyane abagore ntibyari bimenyereye bihakana abana bakavuga ngo nta bana bafite mu buryo bumwe cyangwa ubundi nibaza ko uwo muntu sinibaza novuga ko atoba akwije nka neza canke yoba atari nk'umukristo kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo itunga rya mbere Imana itanga n'abana mbo ihera wana agomba ku mugore biravuga ngo urose umugore abarose ikintu ciza mu gihe ari umugore naho mu gihe ari umugore nyene umugore avuye ku Mana abarose ikintu ciza mugabo nawe akaje avuga ati itunga kuko ntiworonka abana utarose umugore abo bana niyo urose mu nzira zitari zurumva babita ibinyendaro abari umwana mugabo ntabafise
ishema ico kimwe n'umwana wavutse ku mugore. Rero itunga rya mbere ngo Imana itanga n'abana, ntabwo ari amamodoka, ntabwo ari amazu, ntabwo ari amakampuni, n'abana. Rero nico gituma bavuga ati Imana ikirema Adamu kabisa, ikimurema ngo ntigeze anezerwa, yamuremeye umufasha, amaze kumubona ngo niho yatwenze kandi we yamwise umufasha. Ndamungu yahise amwenyura, yaratwenga tubona umugore n'akarakomara yanje niwe ngo itavugishwa. Ariko Imana yaravuga ati genda, yabwiye Aburahamu ati genda murondoke, yabwiye ati genda murondoke. Objectif y'Imana nubwo wumva Adamu yaryohe abonye Eva, ariko Imana ntiyari ishaka ko umunezero uherera muri uwo munezero w'umugore n'umugabo gusa. Imana yabona imbuto. Cyo gituma Imana ntabwo ikora ikintu itabona inyungu. Yarashaka yuko inyuma y'uwo munezero Imana yabona abana. Mbekoro uko gutwenga uvuze Adamu yagize, wewe koba kumaze kuko bakomuvuze yego. Korodi tuguhe kaze muri Fresh TV. Tunagushimira kuko uje hageze kandi wari unyotewe n'abantu benshi. Havuzwe byinshi ntituza kuhateba ku bijanye n'umukinyi wa filme ariko arabikora hano hanze abica bigacika, bivuga yuko yataye abana mbere yuko aza gukina film. Mu nyuma harakurikiye byinshi barayibonye ku ma TV atandukanye. Of course nawe wagiye utanga kwibiganiro ibi bintu ukabishimangira, ariko kandi hakanavuga n'ibindi byinshi. Aha rero je nshaka kuduza kwagaruka ko cyane, ariko mfise ibibazo nshaka kukwibariza, ariko atari n'ibyo wanje gusa. Nibazo nagiye negeranya fatiye ku bintu abantu bagiye baravuga hirya no hino, haba cyane no kumbuga urukana bumenye aho mwagiye murabivugira. Ndashaka kumenya kino kintu ca mbere, umunsi wa mbere uhaguruka muhira ugaza gutanga ibiganiro, wabikoze ugambere iki? Mbo ikiganiro ca mbere wanangwa sinahagurutse mvuye muhira. Ikiganiro ca mbere nakoranye na uwo bita Noras. Cyo nari ngambiriye mu bisanzwe, beshi bagumye bibaza ngo nagombye gucyoza aca ko umuntu yaduze. Ivyo narabivuze ntitaye ko abantu bovyemera canke batovyemera. Narakijijwe kandi Imana, ijambo ry'Imana avuga ngo Imana ivuga mu buryo bumwe canke ubundi, nubwo abantu bo batabibabara. Rero jewe mfise ico navuganye n'Imana. Hari ikibazo warumbajije ati warigeze gutwenga. Yego narigeze gutwenga, kandi mu buzima umuntu agenda aca mu bitandukanye. Narakivuze ico kintu kandi nzagomba ndakivuga umusiguzi gatatu. Bavuga ngo Imana yashingiye ikintu cyose igihe cacu, igihe cyo gutwenga, igihe cyo kubabara, igihe c'intambara, igihe c'impore, igihe cyo kunguka, igihe cyo guhomba. Mbo ibihe ivyo bihe nawe do tutofatira ku vy'urugo, nawe ntobora utaratwenga kabisa. Rero jewe Imana ivyipasa ku mafilme, ku makomantere yaravugwa nubwo mutabiraba bitabuzwe na jewe. Sinari bwashime kuvuga kuko Imana ntiye bwambwire ko mvuga. Mugo umunsi wa mbere mvuga nuko Imana yambwiye ati genda utange umuco. Buriya abari hafi yanje bibaye ngomanzo mbona uko ntabana ariko ndaburana, ariko barahari. Ibi biriko bibo no munsi nari narabyibwiwe kandi nari naravyeretswe kandi nari narabivuze. Rero Imana ibi vy'amagwago mana ya makamera Imana yabinyeretse. Atani misi kwanza ava yuko binaba. Nukuvuga rero je icimana imwe gukora ndagikora. Kitambuye gukora ntaco nkora. Muri make nyobogwa n'Imana. Bivuze yuko watumwe n'Imana cyane. Hanyuma umaze guhaguruka, mbo reka tuvuge kino kintu. Iyo abubakanye bagiranye ikibazo bikanka yuko bahuza, baritura imiryango. Mu miryango binaniranye bakaja mu masentare. Ese wewe kuki wahisemo kuza ku mbuga hwaniro, social medias? Bo ico kintu benshi bamye barakigarutse ko mu commentaire ati kubera ki ja muri sentare, hasi muri sentare. Mbona reka ndabaho umuco. Je sinaje kuri social media kuburana, kandi sinaje kuri social media gutanga impanuro nubwo nazo zobamwe. Umugore yagiye kuri social media, yabeshiye kuri social media.
maze gukoresha kuri social media rero social media y'abanyina canke n'imiryango yarayibona si kuvuga yuko batamuhanuye itabaye abatwa barakurikiranye ikiganiro twakoranye ariko mbabarire gato sindaguciriyemo ariko kugira abantu batabare neza turaza tugenda tuyaga ukubesha yabeshe nuko bo ikintu cya mbere cyo sinokigaruka ko barakizi n'ubu kibanaye kinavuga nico bari ca kintu cyo kuvuga yuko ngo yigira inkumi kandi ari umugore yavuga ko ari inkumi kandi ari umugore ariko koro ico kintu mimi nta musi n'umwe yigeze akivuga ahubwo abanyamakuru bamwandika ku nkuru nibo bavuga ico kintu none ubonye nk'uwewe ubuyo bambwiye ati uyu mukobwa n'umwicanyi yari guhora ugiye muri ubuje wambajije ati bo hari imyidondoro hano nigeze gukora muri studio bamubaza ati urubatse yego yaravuze ati ndi single rero kuba single wowe narakwiganira mwakoranye bati single woman na single woman nibaza yuko nubwo ari muri cicongereza urashaka kuri umugore widegemvya widegemvya single woman naho nasa n'ugikosora ntabwo yidegemvya kuko ntararuhiye icyatumye yidegemvya kugeza ubu ntiyidegemvya ntabwo yidegemvya ujya kwidegemvya urabona nuko utarambara impeta ijya mpeta ya mariage ujya muri hajya bayikwambitse urako yugaye hose iba ari umuzingi burya ububoshwe ni nkuko ububoshwe ni ring rero bisaba kugira ngo cyacuke nicyo gituma kuvuga ngo yarabeshe ku kintu c'abana aricyo canatumye nawe je si kuvuga ngo noba nabaye gupfuha nasi ivyo nakoze byose nabikora ku bw'abana kuko maze kumenya abantu benshi abagabo n'abagore cyangwa ugenda nkaba ko ari umusore ahantu akagira etat civile ari bamwe bambira ejo inshuro zitatu makomine atandukanye ugasanga abantu babiguyemwo n'abakobwa nyene umaze kuvuga ati ndi single ugasanga kubineza y'abana ko je uvuze kuri single nubwo warongo umaze kurongorwa cyangwa ugacikira urubanza Bibiliya nabo nemera ko muca muvana aho oye rubagwiciye rero muga kubwineza y'abana niyo mpamvu ariko mu by'ukuri mimi yarataye abana koko impamvu ndakubeje kintu Claude hari abantu bagiye bavuga ati twagenze henshi tubona abagore bababe gito ariko nta mama turiga tubona nubwo yakora amakosa yose ashobora gutabana ati rero murabe neza yuko Claude hatari ibindi bintu byinyegeje nyuma ya bino bintu yo bagambiriye gushikako nibaza ivyo ko byatangiwe inyishu kuko mama wiwe amuvyara yaratanze ikiganiro sino bagikonye ariko aravuga ati vraiment avuze ko atabana afise ati abana arabafite rero igituma yarabataye yatabaye abataba bafise guhera ruguru bo navuze nti guhera kwa ruguru ibyo narabivuze nibaza ko babibonye yamutaye yonka ubone umukobwa w'inkumi ababi wanje naravuze uravye n'ubonye igihe amaze n'abana ukuntu bangana ivyo urabibona kandi mvuze ngo yataye abana ntivyabaye rusako siko byari biryoshe ariko nkuko mwabivuze rifo yuko abantu bamenya isi ahigeze kuko ibi nimba biriko biraba byaranditswe mu gihe c'iherezo abantu bazoba bikunda bazoba bikakisha bazoba bishira hejuru afite nico nk'umukristo nashatse kwerekana byari mu nyungu tuko byamaze kuja mu ngiro kugira ngo ushaka yihane cyangwa atanihanye urumva akomeze inzira yiwe umugabo ne yuko ivyo bintu ari bibaho kubagora ko yataye abana rero naravuze ko yabataye kuko yatabata naravuze monsieur sinigeze mvuga n'umunsi umwe navuga mu makomanteri ngo warige wose ngo twosanga ngo wa mugabo we ngo ari uri mubi hari amasomo nage nkora kandi kubivuga bafise rezo kabwo nk'umuntu nagira avuga ati mbo birashoboka nta kaburimbo rero navuze mu biganiro natanze ntanze sinoza mwangu Claude je ngo ndi mwiza kuko umuntu wese yovuga ko ari mwiza banaravuze ngo kuva kera narindi umugore muranda wagoma n'aba bamaraya kuko nimba ivyo biba je nta kintu kigeze kishita nk'igitangaza kuko hagiye muri ville mu bihugu bitandukanye abakobwa bavyawe n'abavyeyi bose baba bahari arakora uburaya akaja kwibaraba kabisa hariho n'abagabo mbere bakora n'uburaya rimwe na rimwe ugasanga bagiye ugasanga bazanye n'abana babo ivyo byagiye biba ni ibintu bibaho mu isi
ugasanga atuma umukobwa haje umukobwa wiwe harabahitamo gukizwa mu yandi majambo rero ati nanje sinera mboko sivuga ngo nubwo mfate ko ntera kuko nta n'umuntu yera sinzi bavuga ati no one is perfect mugabo nakubona n'aba bamaraya usanga uvuze gukora umaraya mugabo ku mugoroba akazanira mu byakuyemo n'ubwo atari inzira nziza agasumira umwana hari abagabo bafise abagore bafise abagabo b'imboregwa batababorewe batana inkoni babomora imiryango ivyo twarabibonye mugo umugore nyamugore yirukana umwana mu nkondo y'igitoka akamuryamako yirukana umwana mu nkondo y'igitoka akamuryamako yariruka agasa gusaba indaro byaba ibintu byo kugwana ku bagore n'abagabo ntibitangwe no munsi byanahozeho kuva na kera yaragenda kumubanya akadodora ati murinda ati ninaka munyugururire babona azanye umwana ati karibu injira canke tuguherekeze canke ryama nta muntu yima umwana umuvyeyi azanye umwana rero mimi uwo yita Kenthia tuma navuze nti sugutukana sugutyoza kuva ko yataye abana nta munsi yigeze avuga ati nagiye gusaba indara ahantu ntwaye abana canke ntanga n'umuco igituma mvuga nti nubwo ntari bandi mwiza ntaravutse umugabo hano bandi gikoko nawe bari kwakwirukangaho umuja kuri polisi iratwegereye ati yemwe ngira nicwe polisi kaza nta muntu ananirana canke hariho ibigo bivugira abagore murano ngo za enapo nimba n'ibindi y'umugore arenganijwe aragenda akitwara koro aho niho nashaka rero ko tugera kuko amakuru mfise ku rundi ruhande avuga ko Mimi yabaye mu bihe byo gusinzikazwa akubitwa hafi yo kuborezwa igufu aravuga ati rojo baho bigeze reka ntekere ngende sinze mpfire hano hantu ubwo koko nimba ibyo bavuga ari nyumva yuko ari ahubwo watumye agenda muri ico gihe ntituza kuvuga ko yataye abana ahubwo tuza kuvuga ko ari wamwirukanye okay none wewe wandika byenda kuraba no urubatse nawe tuba wubatse ariko je mbona uri umusore yiteretse iyi studio yanyu yitwa gute? Yitwa Fresh TV. Ubunye murafise abakozi. Burya umuntu ubwiye ati boss wanyu cyangwa nimba ari uri boss sinzi ubakozi ukoreshe ubwiye ati guhereje mu gatondo sinzose kubona hano. Nawo utobarasinye kontra wocu genda nyene ukacuvuga ati ndagiye uko nyene mbono je no banza nkarekara nkabaza ati none mutsehe bigenze gute binebi kugira mufatiye ngingo mugihe atakumvirije wocu genda gatanyumvirije yashizemo igitsura akavuga ati sinsure kukubona bivanye kumbure n'inguvu yo bafise ndashobora kutahagaruka ukacubire kuko nyene ntiwitware none igihugu turimwo mugabo ya mugihe wabara yo contract twanditse hari inzego zibijejwe no zitura mu rugo rero harya mu rugo harimwo contract ikomeye iyo kontra iba mu ngo ni kontra ibirimo isinywe n'Imana ikongera igasinywa n'abantu rero uvuga ngo iyo barasinzikarijwe ubuzima keshi rega mbwana agomba je ije nanakivuga sivyo mugabo simvuze ngo nivyo sivyo sinavyo abagore barakubitwa kuva kera barakubitwa mugabo nimba kubiswe bakira abagore yoza kwitwara kandi umugabo muri iki gihe ho noneho je nibaza yuko ku bagore bo ukuntu umenga birameze mu kubisengera ngo byogora rero nibwo ukubitwa uritwara akitwara ukivuza usinzi uti nagiye kwa muganga naguze paracetamol na ukerekane ntuze ibintu rero ivyo nibibazo mu bisanzwe abantu birengagize mwe murabaza gusa nk'abamenyesha makuru hamwe mubaza kwingwa yera nka mwarimu umugabo oya akora uraza ukuntu kuye kubifata ntabwo twe tubaza kugira dutahure kwego bwacu twe tubaza nk'ijisho rya societe kuko twe turi intumwa za rubanda turaraba rero mu mitwe y'abantu canke tukishira mu kibanza cabo tukaraba ivyo bo babiyumvira niyo mpamvu tubaza ibibazo tubariza abo bantu bo jewe ico ariko naguye ngaruka ko wanagomba nimba bona naratanze ibiganiro besha vango haraba nazo ama commentaire wa mugabo we ngukunda umugore wawe genda umucure bo ico ndashaka kubwira abantu hoho mbege iyo nabankunda umugore ibe abantu bomenye ni cyaha nari inkozi oya hari cyaha nari inkozi nico aho guhamagarirwa okay none baba ngo wakunda umugore wawe batukana uze n'ibindi bivuga rero burya iyo umuntu aguye iyo umuntu afashe inzira yiwe mbise bavuga ngo
utemu gwiwe bamutiza umuhoro iyo abantu bahaye twiyo bo babarosa bafatira uvuze ngo yakunda umugore wiwe uzogenda umucura ico naravuze nti nubwo Yesu azenda garuka cyo kosa ntajyo nokora navuze nti umugabo acura n'umugore atirukanye uwo mugabo mu gihe yamwirukanye cyangwa atoba afise amakosa afadika ivyo wese novuga yuko utomucura mugo umuntu acura umugore yigumuye umugabo akagenda inyuma ngo ndakwinze ntugende uwo mugabo abara umugabo w'umugabo vrema uzo umugabo nuko ni kirundi mvuze nibaza yuko bavuga ati umugabo ni fake rero kwirukanwa yari ntiyoja muri filme ko nawenda bivuga iyo umugore yirukanywe aragenda kitwara cyangwa nanavuze nti abona ko arenza agomba kumustar abana ko yabataye bakaba bameze neza ngira babona nagende muri sentare asabe divorce vuga ati uyu mugabo ariko arancyoza jewe naraburijwe igufa uyu mugabo ndabona ntoshobora kubana nawe reka mu muduhe gatanya mu gihe usabe divorce no musi wayimuha sinakivuze rimwe canke kabiri naho yo mpamagara saa moya iburi umwe jewe nobanje kuko ukwima divorce umuntu umugore ugira bigende gute wimwima bigende gute gusa ivyo nawe twivugana ataranagenda gusa atacyansa ntagere kuko naco ariko aramfasha naco twaronderanye condition ke ariko divorce ni wayimuha nyene urumva arazakugira n'ibindi bintu uramutekera aratera iyo ntambwe sentare iravyimenyera irabona kugira ngo baca ubuhonda naratomboye sinaravyo akantu bavuze kuko kugira basaze n'imimi wenyene ara numvise nimba ari muri habaravya ama divorce ariko araba baravuze ati ubu rero abagore barafite idiri bakabona tuyu mujama hari ukuntu reka ngene tubane hama batugabure oyo abati bunye ukeneye gucomoka fata inzira wewe ukine ubu niko bimeze acomotse agenda nubwo bitabirasinywa ariko baragomba kubigira ko basanzwe yuko abagabo barimo bahohoterwa warakobotse ujajaja afite target ngo tugabure oya je wanje ko ejo namubwiye kuvana mbere akiri no muhira mbere wanagomba uzo mumubaza ati we nimba ugomba kugenda condition ko atacu usaba ko uraza ko atacu wamfashije ntacu wamfashije nta n'umuntu agomba kwisoza gantuze abakwiyambuti yaje kuko iyo atabari imana twubaha waza abagabo benshi bovuga ngo abashaka kugira divorce bozo bashitse kuri parke canke ibintu kanaka 10 ba mbere bazoca bavana bese batoraraho bakomeye bogongana rero sindi muri ivyo nk'umukristo umugabo nukuri vraiment nimba uri umugabo wisoba umugore abwiye ati singushaka nkeneye kugenda none uwo mwiboherako ushobora ati genda hama nuko byagenze yarakubwiye ati a while ago none umaze kugenda none ntiragiye nyene nari kindi asigaje kuja habwa keneye ko yogira bija mu mpapuro nyene kugira abe free nizo nduru zinyuma yewe zihere hama ni atanga n'ikiganira avuga ati genda divorce ebara ni atari bino bintu byanyu kabisa hanyuma ko hari akantu gakunze kuba mu bantu tukavuga ibibi by'umuntu gusa ariko byanka byakunda ubuye umuntu nubwo bari mubi yabahuza akantu nagato keza muri kote ziwe wo mutora ni nkakaye kantu wari ukumburira ko mine nimba harabishikuka mwibuka mukumburira ko na akantu nakamwe ushobora kwimbira kumvura mukumbuye canke uyu mwibutse ubone ibibi gusa mbo reka mvuge ikintu naragize gusenga igihe kimwe naravuze hari ibihe nabayeho mbabaye ariko ivyo bihe byararenze mbaza Imana ati kweki kuko mu bantu bari basenze ni jewe nararavyiganira mwakoranye nawe ariko aravuga bantu babize muri joke nyene atanu kwibakwari rukurimwo ngo bavuga ngo bambikana impeta na Amede ati nagenda guregwiwe ati none uravuga ati ngo tubanza gusenga uramubwira ati none Imana ntiyoca mu ntuze ati ubanza gusenga ikakubwira nundi ikakubwira ndamubaza none mu bagabo babiri yagiye ko yarongowe kuko hari abantu bavuga Imana mu majambo ntari mu bikorwa yagize chance ubwa mbere nimba atasenze ubwa kabiri arasenga none iyo Mana je nibaza ko atasenga narase narakagana natanze abana akwiye gukizwa irindi rigera kabiri nkuko yabatijwe irindi rigera gatatu kuko sinumva umuntu abavuga ati kugira uje kubakana n'umuntu ubanza gusenga nawe agasenga mu gihe ibwiye umwe utabwiye ubundi ati byo ntibibari bimenga byavuze Amede
rero nawe ndanamubaza canke yoba yanje katasenze canke nasenze canke umugabo wa mbere atasenze Imana yiwasenga nayo ni yakajagara none ko mwese musenga tugira Imana nawe uri umukozi w'Imana ico kintu kubera kimutegeze mukiganira ko mubazanya ati seho barasenze mbo je conze nuko yasenze iyo nasenze iyo nasenze niyo nkisenga yaraguhangitse ariko nimbi yo wasenze nawe wari wamusengeye yoba yaraguhangitse nawe mbo je nibaza kwita Imana Imana yavuga ngo nutagira ubwenge nzokureka kandi jambo nyuma yavuga ngo sinzokwama nyinyurana n'umuntu w'inyama n'amaraso rero nako namaye guciza namubonyemo gusa nubwo navuze ati kuvyara ntibigoye nk'ukurera cyo genda nabajije Imana nti Mana kubera iki ko nari nagusenze ko nakubashe ko mpaye imanyitse birenga kimwe koma n'Imana yambwira ngo reka nkwibarize ati uwo guha umugore w'umunyamahoro atavyara n'uwo guha umusazi avyara muri abo bagore babiri uhitamwo uwuhe ko jewe Imana abo bose ndabatanga irama n'amafoto ya bamwe yego hari amaye n'amafoto ya bamwe batarosa abana hama iciza rero kimwe nicyo navuga nti agomba kwisoza vraiment narayivuze nti jewe simubadandaje nkahomba sindimwo yo ndavye ifura yanje pisi nkaraba jiboro ikintu ndamwibukira ko ndavuga nti kuko iyo haje umugore aravuna iyo umugore umuzanye no kumva uzobibona kandi abati bapfuna uwo aramuzanye ura depansa imanza ukoranya abantu nibaza ko ari umugabo adepansa rero mu gihe udepanshije ukabura ico cubahiro ntubone n'abana urumva ko buhombye ariko jewe icyo mwibukira ko nuko umunsi nk'ubundi abunda nagutumiye ndiko ndategura kwene igihe cyose bazofeta anniversaire ya mariage ndakumbuye agapira urabo anniversaire ya mariage n'abanyuma ndabatumiye kabisa Rotereze Wood kandi muri uko nyene ko 8 none kumenga nzanguje 6 ubwo nore hagufeta mariage yego urafeta kandi no mwayikoranye mutakiri kumwe ndi kumwe n'abana ega bajya abana none inyungu ntihari mu gihe cyose nibutse yuko narongoye nk'abafise abana ndafeta kuko nabikubwiye nti umurose umugore uborose ikintu ciza ariko itunga Imana itanga n'abana rero iyo ntarongora nabikubwiye nti iyo ntarongora sinari kuronka abana iyo navyara abana nkabavyara mu buryo nk'uko wovyara abo bana babiswe izina ritari ryiza rero inyungu igituma bwa nti ndishimye igihe cyose iyo ntashe asanga abana bari wabo iyo nabandi sinomuza kwagenda ahubwo avuze ati sinyurira no kwanga kuko mfise abana bafise se bari wabo aho bavukiye iryo niteka ntabwo abana bavuga ngo nikingo nigitwarire ngo nabana babazanano bari wabo rero igituma mfeta cyo nkanezerwa nuko ujya munsi tariki 13 z'ukumunani nagira mariage nari ndose uburenganzira kuko ushobora kuronkaho ndimo abana mu muco Imana yari yemeye na leta yemeye abana rero n'abana bemewe ntabwo baza kubandika ngo nabana ba enkoni merci no kutumira no kuraba tuhagere na best nzoza ndamwitwaje nawe nyene nk'uba bakumbuye agapira wawe inde best cameraman yitwa best na noma kabisa ariko je ngo kibazo kabisa okay hanyuma rero koro ikindi kintu twibaza ni cyahe runo rugamba urimo kuko je ndagwita urugamba wo buri kurabikora kugira ukebure mimi cyangwa uri kurashaka kwereka abantu mimi wanyawe uwari mbo ntabwo ndiko ndiruka inyuma ya mimi hanini ndiko niruka gusa ndiko naniruka nashatse gutanga umuko navuye social media mwavuze ko ngaha kubwa abene gihugu cyangisi nanje rero novuga ko ari nko mu buryo bw'ivuga butumwa kuko mbwira na ba mimi ko nabwiye naravye ibiganiro ngenda bitanga rero uvuga kuri inkumi ikiganiro mwakoranye uravye mimi vango no mupentekoti uhavye ku muntu yari umupentekoti by'ukuri kwaraba inyicaro benamiti ibintu ibiganiro mutanga eske byatanze inyigisho izikoze mufise icungugira cungura iki societe rero kugira ngo je icyo nanavukivugaho wanashaka kugira utange ikiganiro cyangwa ukinye n'izo filme ilifo kwanza kukina filme
yigisha abantu ubanza ucigisha burya patiri mu gihe yomara kurongora ikindi baza kwatubana agikomeza muri ryabanga yararimo rero nararavye Amede ndaraba Mimi Amede no aracakomeza avuga ngo naravuga ngo iyo nkumi ngo iyo mwigeme asa nk'umurondera isoko muravugana ko vy'impeta ndavuga nti musanze y'Abamede ntabwo yubaha canke naho nabwe je tweze kuganira ndavuga nti uko bari bamumbwiye barambwiye ko ari umuntu yiyubashe ntanayimubwiye azi ubwenge ndamuzi Gitega namubwiye ariko Bibiri kitubwira ngo igipfu cihoreye bacita ikinyabwenge mugiyo kivuze no hitubona uwo muntu warimo rero mu majambo yavuze mu upfu bwishi sugutukana ariko nivyo bihari wewe mwebwe bamenyesha makuru hari ukuntu nyene mwamurondera inkuru ati mwavuye ko mukundana ivyo mwandika musanzwe iyo ukiriwe byo muri filme iri umuntu wiyubaha ni muri filme muga muri mu kiganiro je siroza nka ndifo ngomba ibintu biri série bati uyu ivyo bavuze ngo Mimi na ninde wundi bakinana Fanny Lavine ati wotorande usava ati uri umuntu wiyubasha avuga ati ndari bijya vyari ivyo vya filme uyu numugore ni mu vyakazi inyonyushi yari hagije uramubwira ati kwambika impeta uramubwira ati reka ndagutize yaba na Mimi abati umugore w'igipfu muri abagabo bipfafa sinase ko imwambika vraiment vy'ukuri sugupfuka ko aho hantu rero aho hantu ndashaka tubatebeje niho nashaka kugira si Amede wenyene sorry gato tuvuye kino kintu si Amede wenyene kuko nagiye nkurikirana ibiganiro byawe gukora mu bantu wagiye uvugwamwo bigaragara yuko utigeze wishimira umubano numwe wa Mimi hagati yiwe n'umuntu wese w'igitsina gabo uravuza ngo abantu bitwa babe uravuza bitwa basabas kugeza no kuri Amede hari n'umunyamakuru mperutse kumva widogera yitwa Noraske bigaragara ko byanka byakunda harimo ikintu cyo gufuhira Mimi ese ibi bintu ubwo ntubikoresha n'urukundo ahubwo ukaba ukimukunda ubwo ukaba tanziranya yibona yo kumusubira yaba no mukunda musanze twarakunze turetse n'umugore nta muntu atarakunda iyo umuhungu akunda umukobwa ikintu kibiranga ijya mbere aramutelefona aramwandikira araji wabo araraba inzira uwo muntu acamwo akanamuramutsa ntabo muhe jewe umunsi kuva aho yabaye kuva bwa mbere umuntu yoba yarigeze mbona jewe ngo ndagiye kuraba Mimi cenda mwandikiye ndamuramukije kuko abakobwa n'abantu biyuba iyo sitiyo yaguhevye ukamwandika n'akamesaje akereka abantu bose ngo ariko aranyirondeza iyo kosa n'iryo nokora ariko ndavuga nti ndi hano ku bwa societe gutanga umuco umukozi w'Imana nkukwereka isi ahiri ariko ndavuga nti Amede nyawe wariwe Mimi nyawe wariwe kuko ibi bintu tuba tuvugira hano biraba abantu baci ubwenge kuko ninavuga ibintu by'ibupfu ejo ndava ngaha hari uzokira tujya mugabo ni fake nubwo atavuga rero navuze nti kubivuga uko abo bantu avugana abantu ntabwo biyubaha umugore w'igipfapfa navuga ati uyu mugore yabataye abana abari mwisekeza kuvuga ati reka mvane n'umuntu mu muco mugabo wanagoma nabo bana ndabura ukuntu ndagira ndabasubirana rero navuga nti Amede uko namwumvise nuko namubonye muri interview iyi ni interview muba muri ko muradukoresha ntabwo yiyubashe ntabwo yabaye nk'umugabo cyangwa umusore wumva kuko Amede arakuze Amede aransomye n'imyaka no kubaza se Amede aransomye imyaka Amede aransomye imyaka ndamuzi je nubwo atari ndamuzi kandi ikindi ndavuga nti Amede na Mimi kwa bagendana cyangwa banakorana bona abana gusa ndavuga nagende yambura ijya mpeta yambe weba ngo nagenda yigure musa Mimi amaze kuvuga ati nagenda yigure ubwo nyine nagende ariko rero ndanamusaba Mimi ahari nabwe nagende ejo nukuri kw'Imana ndahimana mu ijoro jewe ntabwo bamfite shaka uruzi ukuntu yitoze ngo imisi mwabanye waranse no kumwambika impeta ngo haguma bamuresha yarayitaye kandi impeta cyo mumenya impeta si yo tuba twambaye nga impeta si tuba twambaye nga burya impeta nubwo yambura ukayita hanyere impeta y'ijuru yo yibihari rero n'imbere y'amategeko ibihari ugira ngo uvuga ngo nta mvuze werekanye no ngo nisingo ko yabikora suko sico kivuga naje ntayo nambaye ubwo mugaso kuvuga yuko nisingo ni mu mutima ya rero kuvuga ngo navuye nagende ayambure bibaho se bambera zo bari divorce ko yabyivugiye 10 mugakora ibintu agira hama Amede nawe je Amede ntiyo ntangaza kuko naryari nari hafi iwabo bamwe bambwira amakuru hari umukozi wanje yagize mariage baba bava hamwe none gashe
mimi yataye abana uko nabivuze abana ntabaraba bashiki ba Mede yaba ari umuntu ya Mede nawe afite ijambo cyangwa yarafite icyo ashoboye bashikiwe bose basubiye buje abishwa ba Mede bari muhira none ya Mede yumva yohanura yari guhanura mimi gute wagoma ntisubira mu rugo sivyo ariko ndasaba abyumve umugabo cyamara bati bashike banje nabo barirukanywe barirukanywe bari muhira abishwa ubya nta kintu sinibaza na Mede no kuduga siki aho umwe nabone waduga arabize ni wanaduga sanaduga anaduga kubera iki hari ibibazo aba hari ibibazo none uwo muntu wewe yoza guhanura uwundi gute nawe mushikiwe bashikiwe apana umwe babiri ariko bimeze rero sugupfuha ivyo bagira no gutanga umuco y'abane batanga ivyo bafite ntihoza kuvuga ngo mimi ngo bafise ngo batanga ubutumwa hari kandi kantu wavuze ngo baramubwiye ngo umubwe vy'induru iri nyuma yiwe ngo agahuzo ngo gashari mu muryango Ameda kaca samira hejuru ngo urumva ngo umuryango nta ukihare kuko hari imiryango imwe nayo usanga nisabona umenga ntayo abaravye ibiganiro bakoranye na mama wiwe hagera nizo sabone kumenga ari abantu usanga batamesa imiryango y'imyandi baho isindukanye niko kuri ibaho hama aravuga ngo none ngo mpebakazi ngo kugira ngo manze ngonze kumesura izo mpuzu mbe ndakubaze cyane mbaze basa bari badukurikirana nababwiye umugabo cyangwa umugore icakora akorera abana ako kazi ariko arakora adakoreye nyina adakoreye bavukana ko bavukana gushika n'ubu sikaye sikaramu na benshi ndabifise mwene wa musaza bati sindanamubona aho baba babaye n'induru ejo bundi ndamubwiye igitenge cya mama wiwe sico ngarutse ko ariko niko kuri abantu babone societe ntabwo ati kubera ikuri umusare sinigitenge uguriye mama wawe ahitanye igitenge mimi yambara nicakoranye mu kiganiro abantu barabiga mama we babesha ngo wari inshuti umwe mu nshuti ntashaze kuvuga ndamwubaha uko biri kose yakimuhaye ariko icyo gitenge ni cya mimi akimuhaye wambaye igitenge mama kitagukwiye imbere ya kamera nkamabo ko birateye isoni uko byari kose burakeka kabiri ucifotojemwo nico baragipibiriye ngo umukinyi w'amafilimi none umustar sangira igitenge na nyina umustar je nemera ni murabona abastar baba bafite ko nabwiye cyo cyambe kuba umustar ifo ko ufise amafaranga nta bustar butagira amahera umustar ni bagiye kuri stage agatetari agati nkofero nabwira ntavuga avuye kuri stage ngo yankofero ngo nende yimvori wapi ariko koro ako kantu rero mbo ushobora kubura umustar ariko isoko ukoreramo litaratangira kugabura ugasanga nta kantu uraronka hanyuma ikindi urabona nk'ubu dufate ko yarari mu nzira nziza yo kubaka ubwo busitani bwiwe none ko menga n'umukate yagira ronke uri kuraho umubuza wumva kwagufasha umuryango canke kwiyagura zohava bishikako namwe no bavango bari kumwe no Amede wiwe ngo bose wiwe ngo ndiko ndirata tema tuvugana ukuri yewe uwo bose we naho bozana na bose kendo bahemba muri uno mwanya nava umuntu amenye ivyo no munsi namenye vyejo mu ubwo buzi barimo arabizi yabo bose wiwe yaba nawe no bahemba none cyere gituma mvuga ntabwo amfise nubona izina ryo bavuze ngo bamenyereye ni diko diko umva diko ndakubwira gituma navuga nje namantu wenga igihe cyose ubona mimi gituma mvuga namusinyurira rimwe na rimwe je nararavye yabona orase je bunda shavuye yarakone iganiro na koresha umwanya amubwira ngo urumva ngo bako baravugana hagati bwanyo ngo Claude ngo Norasi we petit we ntabwo wewe ntabwo uri umugenzi kuko nawe nivyo bina nahebwe ndabesha abantu bikore bivuga muri society ariko Norasi avuga yuko ari umugenzi wawe bwana Claude nage ukasanga apere yuze tuvugana cyo message twavu hano twicaranye kiretse wa Musa hemuka ubugenzi buri bamubaza ngo urabona ngo umuntu yakubitwa reka Norasi reka kwita mu ntuzeye narakubwiye umuntu wese amukeneye ari ready kumutora gusa cyo nabasavye kanda subscribe ya divorce be free mugana navuze buje kintu combabaza umunsi mimi kandi ave mimi ni wari umusore nkuko babisaba ansumba mpuzana umuntu nka Norasi kwe
Noraske ujaye noraske aho sinopagire nuze buryo umugore agutaye akaruha umugabo agusumba aho ndavuga nti vraiment no bantu bose bavuga ati yateye intambwe murako kora ashobora erega abagore bakunda gutandukanye ashobora kutagusumba mu gihagararo ugasanga nk'akarorero ubujya muhamwe urukundo uramunezereye gusumba kwiwawe shaka nico nica gusumba none ko gumatatora ndatarashika nubwo rukundo abo muhamwe bazara umuhamwe jewe nabo kimwe ngo rukundo nta kibazo yubahwe ni barumuwe mugabo twebwe abagabo arico turaba ivyo byo n'urukundo urukundo waza ko ruhendagurika turabizi ntitubeshanye kandi umugore nta mugore adakunda amafaranga nta nisheni baki kiretse abayafise umugore afise amahera aragukunda atayufise mugana hone uburi Mariyo ivyo turabizi rero abagendana nabo iyo nako navuga twebwe abagabo y'umugore nk'umugabo agutwaye umugore ugasanga n'umugabo uvuga ati vraiment arandenza aho baba baravuga ati nagenda mugabo umugore akagenda akaja kutuntu ubona umenga nyene n'utuntu utwatuntu nyene twavuga ati vraiment n'ukuri kwe icomoka rero ntabwo bafite ivuga ngo bamfuha yaba nawe ariko agendana nabo wapi vraiment ntabwo babantera tugaruka rero kuri Amede gato bigenda gute Amede ngo mufate nk'umunyamakosa kuko nibyo ndiko ndabona no mu mvugo zawe mu gihe ariko arakinisha bitwa ko ari umugore wawe bahuriye mu ibarabara yarataye urugo nimba koko yararutaye yego akaba umva ntaje ngo amutore mu rugo aje kumukinisha baho yarabitaye kuko ni vie prive ubuzima mirere bwiwe bwa kahise ni private life yiwe hari gihe Amede ataranabizi ese biza kwiko ko afise iri ryahe kosa mu gihe bahuriye mu ibarabara akabona ko yo mugoma akamukinisha mu bikorwa vyiwe mbo ico reka ndakikubwire umwanya bo Jenda vanga Claude nkabwo jenda kijijwe hari ibintu ntashaka kudandaza nk'akarorero twe dutandukanye ibintu hari ibintu dufate nkakoresha umwanya akoreje sindamucira ubanza sinze mugandi ko ndavuga bivanye umwanya twavuganye intuze yiwe bagendanye nawe byo ibintu bisanzwe uko urabona umuntu wese bugenda afise ukuntu ndamufata siba ngo ndamugura abona ndavye uko nkubona uko twaganiriye nuko nwabwoye na Noras nuko twagonanye nundi uro twakonye biganiye ugenda abantu bose babwira intuze rero hari umuntu adaraza inzoga cica kuri uko nivyo akora hari umuntu ari umukokayi ariko kazi kane kamutunze nta ngorane mugabo n'undi uvuga ati uyu muntu umukozi w'Imana rero Amede sinovuga ikosa cyambere nuko iyo nikosa cyambere ni na hano nanayimubwiye icyuzi ko umaze kumenya ati umugore w'umuntu ko je nasikora ntuze twaravuganye Amede nkuko navuganye na Abeli nkuko navuganye nabandi bose uyu muntu yataye abana ibyiza ugomba kumukoresha nagende yitature hamakore ari free cyambere yari uwabanza ukavuga n'umutegenda witatu nuko wayivuze uvane n'uwo muntu mugabo umaze kuvuga gukoresha umugore w'umuntu ndagira nkubwira abantu baje bangona military jewe yo tabankoreshwa numvye y'Imana ivyo vango ntuze ngo nafite uburenganzira nubwo notora Amede hajyaba nta mufima panavyintuze ntamufima ndabona mutera mwibarabana wewe unkande ku mugore wanje no mugonga tukagonga urubanza ntigocikwa nkuko intuze urubanza baza kuvuga ati jenda ariko ngwanira umugore wanje sivyo ngiye sivuga ngo naretse kubikora mugambi mfise uburenga no gutera mwibarabara nti ndakwihanije ndakwiyamye wavuga be tukagwana ngo urubanza rumako gwarusa nkingwanye no mfise ishingira sivyo nakoze mugana ngo nabwiye nk'umuntu ntiyiyubashe dabo ntiyiyubashe nico gituma navuze nti iyo nkamumenye uko nari namubonye siko namubonye kumukungwa mwibarabara naho nivyo ari mwibarabara none eske societe ariko yigisha iki niho naciye mvuga rero ntivyantangaje maze kumenya amakuru yiwabo nkasanga abashikiwe nibibazo bose ntibubatsi baba basuye mu rugo acavuga ati rumva wa muntu ni yashusho y'umuntu nyene rero warakino wabajije ati ubitse inkozi y'ikibi nivyo abitse inkozi y'ikibi abitse inkozi y'ikibi kuko ntariko akora ikibi jewe niko akora ikiba abana Amede nimba azorongora cyangwa atazorongora muga nimba azorongora hari ibintu dukora twisanga imbere rero siniko amakosa yakoze nkuko yavuze ko ari we wese ibintu byose biranditse bari bamwe ngwitwa navuga nti ugabitanye nabandanya gabitanye n'uwezwe n'abazikere yeza urubanza ntirubora kuko navuze nti jewe mimi nanje nimba tutaracara ngo tugire hari ahantu tuzicara imbere nimba hatagize upfa muri twebwe icyo gihe Amede
ntazoba arimwo nimba azobaza kuvyiwe cyo izobaza kuvyiwanje ico gihe rero c'ubutungane nabandanya akora ibiganiro yipfa yange y'abanamede agira amfate nko mutoye mwibarabara nyene nkuko yabivuze ati bisitana yavuze ngo nimba ngo nivyagira nimba ari kuvyishura nzovyishura ngo nivyagira aho byari ibintu yari karamera nk'uvuga yuko ni hagera igihe cyo kubibazwa cyangwa akabaza ibindi bibazo ashobora kubyishura mugo no munsi bagikorana no vuga nk'umufatanya bikorwa mbivyo bikorwa nawe ho byintu ivyo bikorwa mbone ko navugira societe navuga n'abandi bagore umugore cyangwa umugabo uri kurakora udakorera umuryango uri gukorera iki ukorera inda yawe nawe wawe uri kuraraba ugasanga sinzi kuri kurumva none gakora nk'umukozi w'Imana kandi umuntu numva akeneye kubaka societe bihereye mu muryango woba warateye intambwe urarondera nka Mede uramubwira ati reka umugore wanje apana rimwe apana kabiri naramubwiye nti iyuba ambara amafoto yaciye ko mwabonye itera soni ko naravuze nti jewe nanditse je wundi nabwo ntishima Imana ko navyabahungu siko kuko nagiye kuraba abakobwa benshi uzogira iyo ntuzurabe bavyawe ishushu bavyariwe muhira banyina bakabavyara bari wabo iyo bashitse mu bigero kubaje abana barabimenya ati mama yamvyaye ishushu ivyo bintu abavyeyi babimenye niyo umwana agize ingeso mbi nyina agiye kumuhanura nyica mubwira ati mbega weho wamvyaye gute ko niko kuri ndakubwije ukuri arakubwira ati mbega wamvyaye gute kandi ivyo ni icuma bacumise nyina nta cyashobora kubavutsa yaba n'umuhungu nk'ubu kwanje ubwiye uvyaye hanze nzanye umwana nazanye hanze nubwo umuhungu umusore watangugije mu ngesoni arambwira ati mbega nkari none erega naye urumva icyo gituma mvuga twama be careful ntuze mu gukora ikintu mimi rero narakivuze sivuga ngo afise umwana w'umukobwa uko biri kose nubwo yamutaye arakuze muga makuru yiwe hajya nubwo atakubeje arayabaza hajya nibaza amenye ko uwo mukobwa agwaye ko aryama neza bari ntibasinzira nk'umuvyeyi rero niko ndavuga navuze ni nkajya amafoto bakoze na Mede pisi wewe arakuze mujya mu wanje arakuze hajya nibaza nta kintu kimatazi wibaza ko yobona nyina ariko agenda arahumana mu mihimbiri ngaho hanze ngo umwana uri nawe uri nkawe ngo bimunezere kumbure bagize ejo ngo musanga kumbure bamusiguriye ko yari movie yari film ariko ndakubaza kumbure yo bitahura umva nagenda wosanganye hari ibintu tosigone ko navuga ivyo uva ngo nagenda musigure ko ndamubwira gusa yabana nyina navuze nti nabo bakina ama movie burya Jason arifo sinzi umuntu hari amasena mwamwe baha abantu bivanye nabo bahwe navuze n'ibiganiro bivanye rero Norasi Amede nk'akarorero uravye higaniro uyu mukozi w'Imana ninde wundi akina film Sabasi none uravye nka Sabasi mu mvugo ziwe ntubona ko ari umukozi w'Imana ya uriya muti Paris serious kweli niwe ndavuga ndamwemera umukozi w'Imana kandi sije ndamwemera gusa usomye no makomante abantu baragira rero ibi bintu tuba tuvuga ivyo tuba dukora nivyo abantu baturabiramo yes ni giki rero nkuno munsi Mimi Mireye azwi nka Kenthia cyane mu bikorwa ariko arakora yokora kumva ko kikunezereye nta kintu kimwe nuko yo kwihana cyambe nuko yo kwihana je navuze nti yarahemuki urumva ngira mvuga ngo yarampemukiye oya cye kumemukira no mumemukira umugabo ivyo ntacyo nivyo yahemukiye abana ko nabwije Claude no munsi nubeje yose nyura avuga ati divorce kabisa inkumi shushi inkumi zirahari vrema birabone kuri ni bogara bitamvuye kintu nase gusa bitamvuye kakavuga ati vrema twabana navyitwayemo neza jewe akarongo nimba ari Amede bakabihinyanyuriramo akaza mu gakabanza kuko ari ibintu nk'ibiganiro je sinavya nabibonye umbi ikintu je nagwandi izina ngo umugore wa Claude muhe wa mugore bikuntu umubwire usanga bakurukiye ringi canke ntuze muga nkaho uvuga ati wahoze bikavaho ico gihe nzoba ndi kumwe na Sheri nanje nicaye ahantu bimeze fresh ndavuga nti bana kwere wa mugore ntuze ndagira umugore umva ico gihe no kumusupportinga wo musupporting je akaronka n'umugabo w'ibogana mugakaza na feke sinzomutera oya gwe rega ko suppose nkubu jewe urabona ko abaye abagenzi ugiye wumva ati diko yateye ivi yambitse impeta mimi koguma turi abagenzi canke wonyanga jewe nakubwira hamwe uzeje mu ndagutumye kandi nawe tubana no ku telefone genda umubwire ejo mu gatondo asabe divorce none byoherera ndiko ndakubaza ina isigana mara kibaje abantu yarirukanywe nta burenganzira afisa bw'abana none muri
ntuzamede ko ari kwa muhenda nimba ari kwa muhenda mu kazi kiwe nabone no hatani nayo mafaranga atayabare ko barabona kuko hari ikintu bavuga ngo yabaye inkumi uragenda urafite Facebook ya mimi ya sisi ndayifollow ngacana mbwa kwiraba ko birayiraba ndayishimiye Mireille urabe ifoto ziwe za mbere turi kumwe urabe ni foto z'ubu urabe ko yateye imbere mimameze neza mwino mesi aracagasimani n'igisuku jese ko nkeka izo mbona kumbura ifoto zo no musinge kaza arizo za kera urabe za kera uze ko nuze uzakera urabe yateye imbere yateye inyuma eske yabanda namubwiye n'abadamu bankurikira umugore aragutaye kuko ari ikintu navuze iyo umugabo arongoye akarongora neza vraiment namuraba apparence arahinduka afi usanga asa neza umugore aragutaye umugabo cuga umutagata eske uwo mugore yarafise akamaro cyane ko yarafise mu bisanzwe abadamu y'umudamu yagufata neza yakubungabunga atakugemerera nabi yagutaye n'abafise amakampuni n'abafise amafaranga menshi cyane nayo mfite iyo umugore amutaye aracakarika uko abari mu makosa arabagira susi vraiment abantu bose bakabona ati hari ikintu cabaye stress akonda gatumutwe atanywe inzoga kazinywa no mu eglise ndabizi ariko jewe eske kuva mima anaye wazi abari around yuwanje kwishengero he eske umuntu yegeze kubona nijiriwe umuntu yegeze kubona yataye ibiro uvuga ati uyu muntu yarafise ibintu ko aramufasha ariko we bagenda ubaza nimba wabavuga ngo aratagataketse batari bamuzi nimba ariko atera imbere yubaho mugase ko kure jewe vraiment muraba nabagendana nuko wapi vraiment je nta terambere mbona narize kwaza umugenzi we Honorine abaza Honorine yakwije umwaka agira abaza ni hono ubwo babaza evaluation kuko baragira evaluation mu mwaka ubwo babaza ikintu mumaze gushikako mbona sara mubarizawe ni giki kwarwa simuka turagurira umwana sibene wanye nta nikaye nta nikaramu yaba nawe mbona mu mutwe wapi mbona bavangwa ngo Pentecote reke ni noti shaye yagisoko cha tranyaza ngo ninuze rero yakabari ko atera imbere yakabari ko atera imbere yakabari ko abikora basi uvuga ati umuntu ariko atera imbere nta kibazo kandi nkuko navuga nti jiwe ko yamvyariye abana ntafise abana bwanitse nahombye nazejo mu gitondo asabe divorce ndayimuhe hama yiro ni yaronka umugabo vraiment mbona ntuye umugabo kweragiye kugira azongura n'icupa nitwabona no mwibaravuga ati nk'umuntu twavyaranye je no nzona Maria yiwe nogenda mwakazana kantu ubuntu nkabwanuze hari yaye iyo Maria je nawe nzota ari hatari kora unyemerere turangize kumbure abantu bafise ico bakuyemo kandi nizera yuko uko biri kose nawe bintu uko bikora kugira uzohige ukuntu muhuza nifuza ko turangiriza kuri kino kibazo ca nyuma nk'umukozi w'Imana ejo witwa Mireille mwabanye nk'umugore n'umugabo kandi nzi ko wigeze kuba ukunda mu gihe yotera intambwe akaza agafukama mu maso bakavuga ati mugabo mwiza mabarira kongere twubake nongere mbu umugore wawe ndere abana uwo mubabarira mukongera mukabana nivyo yagutumye none batayivye gutumye wiba ntabyo yantumye kuko je ntitunayaga nawe about this ivyo nimwe ni ikintu nibajije mu gihe yotera intambwe kuko umuntu arahinduka nimba koko uwo uri kuravuga ari akaza agafuka mu gace gufati mbabarira hanyuma mbico wipfuza komba kuri wowe uwo mubabarira mukongera mukubaka urugo ivyo ico kibazo naco no kwishuri bama bakimbajije abura kimubazawe suppose araje ariko kucishura umenga hari ibintu za kubinyegeje abantu ko ruza kuberetse ko menga harakadada kari mu mutima kadafatika gatuma na mikumburi byo kwagiriza byo bari araje aciye bugufi n'umugore we mwarabanye mwaranabyara wavuze yuko agusikiye gift zidasanzwe munsi ntiwo mubabarira reka ndakibaze abari kwadukurika cyane kibaza nawe uwo mugore yo kwigumura iko tavugana sinajibura nabajije ni haro ndabajije ni okay ntufate yuko fata ko ndi mushika wawe fata ko ndi musaza wawe ibo rero nanje fata ko ndi grand frère wawe canke petit frère canke yego kujya kuntu nyene umuntu abari hafi umugore arigumuye afasha akayira haripfa yanze kize biya byose mwege muragira agace nk'iki kihaciye siko unyumbi agace nk'iki kihaciye ibyo n'urusakukuru nta cemeza ko aragiye haripfa yanze yariyanduje aravuza yamuhe akacaza ari nkawe uri umugabo ubwiza nawe byaraheze unyine avuga ati byaraheze
wowe ari inyinshi impinyinshi wo bigenza gute uraza ari jewe yego nobanza nkasubiza ubwenge inyuma nkaraba urukundo rwakundanye uko rumeze hanyuma nkaraba agaciro n'ico yamariye mu buzima ariko kandi nkibuka ico ndi uri umukozi w'Imana nkaraba na vision mfise ndamutse nsanga bikunda no mubabarira kuko mwe murasenga muvuga ko muri mu nzira ija mu ijuru ese umuntu abantu mwitwa abakiristo yego umuntu aramutse azirikanye ikosa akaryemera akarisabira imbabazi na cyane ko uwo muntu byanka byakundana umuntu adasanga mu buzima bwawe uwo mwima imbabazi ufatiye ko rega bo bimisi ya mbere nije mu Imana avuga ngo muyihanire kureka rega sijya mbere ataye urugo n'abana nawe babwiye yarabataye ubwa mbere aramara twamo yigumuye nkuko nyene araza arasaba iki aramamagara asaba ikigongo ndabwo ntibikwiye ahamagara ko z'Imana asaba ikigongo ndazimuha sivyo ariko nubundi ntiyashipa none n'Imana hari umukozi w'Imana ejo bundi yagaciye kuri karasirikiye muri ama stati tugira ngo penda mwenye nagupenda umwenye nagupenda usimupende usifikiri tunatandese ku mwaka wanyawukana ijambo ry'Imana soko ritwigisha yumviriza ndakubwira burya ijambo ry'Imana rero abantu barifata kutariko reka tureke sindaryanze ko Imana ivuga mukunda abasi bacu abasi bacu n'ukuri twe tugenda kubwira ubutumwa abantu ugafasha umuntu ariko akugirira nabi ariko haragera igihe umaze ko uwo muntu ubona adahindutse ukamureka kuko n'Imana vuze ico ndanakivuga nawe ntakimubwira n'Imana cyamujye mu Imana yavuze ati nuko dufite tubikomora ku Mana nkunda abankunda abandondera ubutahumeka niho bazombona byukuri byoshobora gukunda umuntu atagukunda ndakwajije wewe cyane abanyumva umuntu uzi neza ko atagukunda uwo muntu wamukunda gusura mwihorera nta muntu ntabwo ukunda umuntu atagukunda ntibikunda nivyo ukunda kandi umukozi w'Imana Pasteur Mutesi nukuri ndamukunda ndamukurikirana nawe uravuga ati umuntu nugutabana uramuhindurira icumba mugabo ikigongo yugisabwe ukagihabwa ntoce wigitingo mu jisho kabiri yuba bari umuntu ukabona ahubwo mu nyumazanye ibindi byo kurangiza urumva hari Imana hari utagize Imana irakureka eba nubona Claude bakoze kuducera agateka kwatwita ku kiganiro tugushimire murakoze This is Flash TV. We shine to progress.